Bakunzi b'urubuga rwa Bwesu TV, nongeye kubaramutsa amahoro n'umugisha biva kuri Data wa twese. Hanyuma n'ubu turakomeza kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritugirira ikimazi, no kuvuga tugomba dusangire iri jambo riri mu butumwa bwiza bwa Luka. Igice ni cyambere. Turasoma duhereye ku murongo wa 11. Haravuga ngo maze umumarayika w'Umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro, bosereza ko imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima, aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati, ntacyo utinya Zakariya, kuko ibyo wasavye byumviswe. Umugore wawe Elizabete azokubyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbarwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe. Imana ishimwe. N'aya majambo ngomba tumara akanya turiko turaganira. Cari ikiganiro Imana yari kwiraganiriza Zakariya umuherezi. N'iri jambo, aya majambo no kuvuga aya majambo tumaze gusoma nahaye umutwe uvuga ngo ntacyo utinya, ntuzopfa utabonye icyo Imana yagusezeraniye. Ntacyo utinya, ntuzopfa utabonye icyo Imana yagusezeraniye. Ni ukuvuga bisobanurwa ngo iyo Imana isezeranye irashitsa. Iyo Imana ivuze ntivuga nk'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu ashobora kuvuga agahindura canke agahinduka, ariko Imana iyo ivuze ntihindagurika, ntihindura. Imana iyo ivuze irashitsa. Umuntu arahindagurika, ariko Imana ntihinduka. Hano Imana yari yasezeranye ko isezeranya Zakariya ko azobyara umwana, kandi Zakariya yarashaje, yari amaze igihe kirekire atarabyara. Hanyuma Imana yazimusezerana isezerano. Iri jambo ntutinye muri Bibiliya rigaruka ibihetangabo 365. ni ukuvuga ibihetangabo 365, ni ukuvuga ni minsi 365. Iyi niyo igize umwaka. Umviriza, iri jambo kubizera ni ijambo ry'ingirakamaro. Uhoraho ku munsi hari ijambo yama kubwira ati ntutinye. Umviriza, n'uyu munsi ariko arakubwira ati ntutinye, ntureme, kuko rigaruka ku munsi kubizera kugeza umwaka uheze. Imana ikomeza kukubwira ngo ntutinye. Nimba ari gutinyisha, Imana irakubwira iti ntutinye, ntureme, Uhoraho ari kumwe nawe kugeza umwaka uheze. Ni ukuvuga rero, hano Imana ibwira Zakariya iti ntutinye. Imana yatumye umumarayika aramubwira ati ntutinye, kuko Zakariya hari ibyari byamutinyishije. Hari icyambere, kuko yarashaje, n'umugore we Elizabete bari bashaje batagira umwana. Ibyo byatumye batinya, ariko Imana irahaseruka irabaremesha. Umviriza, ntagiye muri byinshi. Nawe Imana ishobora guseruka ko wihebuye. Hari ituma wihebura mu buzima bwawe.
ntagiye mu nsobanuro ngo je muri byinshi. Hari bituma wihebura, ariko Imana irakubwira iti ntutinye. Imana irakubwira iti rema. Imana irakubwira iti ndi kumwe nawe. Imana irakubwira iti nzogutabara. Imana irakubwira iti ngiye kukwishura. Ntutinye, ntutinye. Niri jambo ngombye kukuzanira, niri jambo ndakuzaniye rivuga riti ntutinye. Naho hari byinshi bitinyisha abantu, kuko kenshi abakristo turaca mu bigeragezo bigatuma twihebura. Naho hari biduca intege bigatuma twihebura, hariho iri jambo rikomeza kuza rivuga riti ntutinye. Uko ryabwiye Zakariya, uko umumarayika yabwiye Zakariya amubwira ati ntutinye, nawe uyu munsi arakubwira ati ntutinye. Umviriza kandi, warasenze. Erega Zakariya yari yarasenze. Zakariya yari yarabwiye Imana, ayereka imitwaro yiwe, ariko yagiye kwishurwa mu busaza. Imana iramubwira iti ntutinye, ndi kumwe nawe. Ntutinye, nzoguha umwana. Ntutinye, nzobana nawe. Bisobanurwa ngo Imana ikorera ku gihe cyayo. Imana ikora igihe kigeze. Bisobanurwa ngo ntawe utegeka Imana ngo utegerezwa gukora byanga bikunda. Oya, Imana ikora igihe kigeze. Kumbure warasengeye imitwaro igihe kirekire, Imana izokwishura igihe kigeze. Komeza guhagarara mu kwizera. Komeza guhagarara mu isezerano ry'Imana. Ntube kure y'isezerano ry'Imana. Hari igihe Imana iza gushiza isezerano, ije gushiza isezerano igasanga uwije gushitsa kw'iryo sezerano yavuye mu kibanza ciwe. Guma mu kibanza cawe. Imana niyo aza gushiza isezerano izisanga uri mu kibanza cawe. Imana iguhezagire. Imana ikugirire neza. Imana ikwishure. Imana ibane nawe. Imana ibane nawe mu mitwaro wayeretse. Reka dusenge. Mwami Imana, turi imbere y'inyonga zawe. Ndasengeye ababazanye imitwaro imbere yawe. Niri jambo ryaje rivuga ngo ntutinye. Ongera ubaremeshe, ubabwire uti ntimutinye. Ubabwire uti ndi kumwe namwe. Egome. Mwami Imana ukomeze kubagirira neza. Ubabere inyishu muri byose. Imitwaro imaze igihe bibaremereye uyibishure. Uzoba ukoze nyagora ku ngoma. Tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwari kumwe na mwene so Nimenya Emmanuel. Imana ikomeze kubagirira neza. Imana ikomeze kubahezagira. Imana ikomeze kubabera umugisha. Imana ikomeze kubishura imitwaro yanyu yose. Mwama abahezagire. Yesu akomeze kubagirira neza. Muribuka gushirako sabone, j'aime, partage, kandi mwagire kugira commentaire. Ibyo biradufasha igihe mushize ko commentaire. Hanyuma ibyo iyo mushizeho commentaire biradufasha, bigatuma natwe ibyo duhindura. Mwami abahezagire. Amen.